Yitwa Reverend Pasteur Ndikumana Desire, umukozi w'Imana wo mu Burundi aba mu gihugu ca Canada, akaba ariko atanguza umugambi utumba avuka ko Rusorore muri komine Rugombo wo korora ibitungwa bitandukanye ahereye ku ngurube nk'uko umuyobozi w'ishirahamwe giwe yise Iwacu Heza Farms abimenyesha. Yihangiye yuko tuhororera ibitungwa bitandukanye. Aha tumaze gutangira kubaka uruhongore rw'ingurube zishobora kurenga ibihumbi 2 canke 3 birenga. Tukaba dufise n'undi mugambi nawone wo kubaka impongore z'inkwavu naho nyene, hanyuma n'impongore z'inka, hakaba harimo kubaka impongore z'inkoko za kijambere, hamwe kandi no gukorera mu gisata cy'uburima. Uyo muyobozi w'ishirahamwe Iwacu Heza Farms aramenyesha iyo Desire Ndikumana yakuye iciyumviro. Biravyiyumvire yaratembereye arabona ukundi ibihugu biriko biratera imbere biciye mu mugambi w'uburimi n'ubworozi, hanyuma aca yumvira ico ciyumviro yuko yotanguza uyo mugambi kugira ngo nabafashe igihugu c'amavukiro mu kutiteza imbere. Amenyesha kandi ko yashatse kugira uruhara muri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka 2060. Umugambi w'imbona kazoza twawiyumviriye ko cyane ubworozi bwacu turiko turategura buzoshoka hanze, buzokwinjiza amadovize mu gihugu cacu, kandi bizotanga akazi ku bene gihugu nabo biteza imbere. Hari na bene gihugu bazoshobora kuronka akaboga mu gihe tuzoba twamaze gukorora ibyo bitungwa byacu, bazoza kudushorera nabo batwinjirize. Ariko rero asaba leta kumushigikira kugira ngo azoshike kw'iryo hangiro atantambamye.